Mwiriwe neza nanone abanywanyi b'ibiganiro vyacu abatwumviriza aho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye twongeye kubahereza ikaze hano kuri mbonesha kuri yacu aina yanya Burundi News TV mbonesha kuri imwe dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru YUHUTA agezweho aragaruka kubigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabahaye ikaze mwese muri uno mwanya rero aho tugiye kugaruka kubikomeje kugenda biravugwa hirya no hino kw'isi. Turi kuri uyu wa gatatu turi kwigenekerezo ya 29 gitugutu umwaka wa 2024 ndabahaye ikaze mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero kuri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Mu gihugu cy'u Burundi harakomeza kugenda hagaragara ukutumvikana hagati y'imigambwe igitandukanye itavuga rumwe n'uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Amakuru YUHUTA aravuga ko abanywanyi b'indi migambwe igitandukanye bakomeza kugenda bagaragaza ko by'umwihariko ibyo kujya kwiyandukuza atari itegeko nga muri kino gihugu cy'u Burundi mu buryo bwo kugira ngo abanyagihugu bakwije ibyangombwa bazabashe kwitabira amatora yimirije umwaka uza guturuka 2025 gushika 2020 mwaka wa 2027 aho hazaba hari kuba amatora y'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu rero by'umwihariko abanywanyi b'indi migambwe igitandukanye baravuga ko leta y'u Burundi takabaye irashyira igitutu ku banyagihugu mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bo kwitabira ayo matora muri rusange. Hongeye kumvikana inkuru mbi nyuma y'urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rurahuza by'umwihariko umuhari wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biravuga ko rero ingabo zikomeje kugenda zirafatanya n'iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo higanjemo n'iz'u Burundi zongeye gutakariza abasuda benshi muri ingwano nk'uko amakuru yama aradushikira. Ibyatumye bivuga ko MONUSCO iriko irakorera ubutasi by'umwihariko ba FDLR ndetse n'izindi ngabo ziganjemo iz'u Burundi kugira ngo zitaza kugirwaho ingaruka n'ibi bitero. Haramaze iminsi aravuga urugamba rukomeye cyane, urugamba ruteye ubwoba ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko abasoda benshi bakomeje kugenda baraburiramwo ubuzima ndetse bamwe bakaba bariko baraza kuvurirwa nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu biravuga ko M23 iri kurakoza imitwe y'intoki kuri pinga uko amakuru yama aradushikira kamwe mu duce dukomakomeye cyane turimo ni centre ziremeye cyane nga muri teritwari ya Warikare ndetse hakiyongeraho no kuba by'umwihariko muri ako gace harabarizwamo ibirombe bimbamo ubutare nk'uko byama biradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa kandi ubwo twinjiye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho MONUSCO bivuga ko iri gukorera ubutasi by'umwihariko iri gukorera FDLR ubutasi nk'uko byama biratangazwa n'umuhari wa M23. Ni mu nyuma y'urugamba rukomeye cyane ndetse by'umwihariko hakaba haragiye hanze rero amatakirango ya FDLR mu nyuma y'uko iri kiratinya ko ishobora kuzogabwaho ibitero karundura, ibitero bishobora kuzobagwa nabi cyane. Mu gihe rero hamaze iminsi haragaragaza cyangwa se ariko harakorwa icyo twakwita nk'ibiganiro ndetse by'umwihariko bigamije kurabira hamwe uburyo uyu mwari wa FDLR ushobora kuzotsindwa cyangwa se ushobora kuzomburwa ibigwanisho. Amakuru YUHUTA akomeza kugenda aradushikira akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko abakomeje kugenda barakurikiranira ibibera ngaha muri kino gice muri rusange by'umwihariko bagaragaza ko FDLR yagize ubwoba ikaba iriko irazana amatakiranguyi ngira ngo twarabibanyureyemo mu makuru agendanye no rwandiko cyangwa se by'umwihariko n'itangazo ryagiye habona ndetse by'umwihariko n'ibaruwa bagiye barandikira aba president babarizwa muri East African Community. Turagaruka ku makuru avuga ko uyu muhari wa M23 wigeruriye ikibuga cy'indege cya Pinga n'ibirombe bya zahabu rero byo muri Warikahe nk'uko bizama biradushikira. Turagaruka no ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa hirya no hino ku isi nk'uko biriko biradushika canga amakuru akomeza kugenda ratugeraho aho by'umwihariko amakuru YUHUTA adafise vumbi agaragaza imibare minini y'abasoda b'Abarusiya bamaze kugwa mu ngwano iriko birahuza n'igihugu cya Ukraine nk'uko amakuru yama aradushikira. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Abatwumviriza bari hirya no hino mwese turabaramukije turanabahaye ikaze muri uno mwanya. Abatwumviriza by'umwihariko bari imbere mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze.
Nimbara bwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe muri rusange. Ikaze rero amakuru tuyatangurire muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Harakomeje ibikorwa rero byo kwiyandukuza kuba kwije ibyangombwa kugira ngo bazobashe kwitabira amatora yimirijwe nga mu Burundi. Icyakora leta nikiravuga rumwe n'abapare n'abanyepolitike bamwe na bamwe canga so babarizwa cyangwa abanywanyi bindi migambwe igiye itandukanye itavuga rumwe nuri ku butegetsi. Amakuru yihuta adafise ihumbi arakomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko ibikomeje kugenda biragaragara byerekana ko aya matora akomeza kugenda arabamo ibibazo. Abanyagihugu bariko baridoga kuko bari by'umwariko badashobora kuba boronka ibyangombwa muri leta mu gihe bagiye kubishaka, mu gihe by'umwariko baterekanye agapapuro kerekana yuko boba bariyandikishije ku matora. Ibi kandi abanyepolitike baravuga ko bishobora kuzotuma abanyagihugu bajya no gutora hanyuma bakagenda barabategeka abo batora, hanyuma bakanenga n'umugwi ujejwe gutegura amatora nga mu Burundi, bakagaragaza neza yuko by'umwariko ibiriko biravugwa ndetse n'ibiko birakorwa babishinza by'umwariko babishinza akakagwi kajejwe gutegura amatora. Mu nyuma y'iko rero bafashe abo muri CNDD-FDD gusa akaba ari nk'abo aribo buzuza mu bikorwa bigendanye no kwandika abajejwe gutora muri rusange. Everest ndayishimiye bwo yaheruka kwiyandukuza nawe yari yashimangiye yuko rero by'umwariko ibikorwa bigendanye no gutora by'umwariko ari ibikorwa bireba buri munyagihugu wese, ndetse gushika ubu ngubu kandi hari n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe bo bavuga ko ibyo ngibyo atari byo. Umushinga amateka Honorable Hagatorwa ngaha mu ntara ya Ngozi ahakomoka yarashimangiye yuko ibyo ngibyo atari itegeko ku banyagihugu, ndetse mu gihe abanyagihugu babona yuko ari impinduka zikomakomeye cyane canga se bashaka kwiteorera abanyagihugu canga abayobozi bababereye bagomba kujya kwiyandukuza atamananiza ete nta n'igitutu bashyizweho. Kugeza ubu ngubu rero hariko haribazwa niba by'umwariko aya matati akomeje kugenda ribonekeza ashobora kuzotuma amatora agenda neza. Ni mu gihe rero bivuga ko igihe inzego zijejwe umutekano nga mu Burundi zohawe amahera menshi cyane kugira ngo zibashe kurabira hamwe nyine uburyo nyine zishobora kuzocungera umutekano mu buryo bukomeye cyane muri aya matora. Benshi ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwariko ibikorwa bikomeje kugenda biragaragara nga mu Burundi bishobora kuzotuma aya matora ubwayo agenda nabi. Akanayo mpamvu bivuga ko rero inzego z'umutekano nyinshi zararitswe ndetse zanahawe inshingano yo gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kurabira hamwe rero uburyo bobona amahoro n'ituze ndetse n'umutekano nk'uko amakuru yama aradushikira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda byibonekeza, ariko kandi by'umwariko sinabura kubabwira yuko ibikorwa byo kwiyandukuza bikomeje, ariko abanyagihugu bakaba bariko baridogera mu kuba rero by'umwariko bakomeje kugenda barabangamirwa canke barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye bikomakomeye mu bikorwa bigendanye no gusaba serivisi mu mareta nk'uko amakuru yama aradushikira. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko nga mu karere k'ibiyaga binini. Haramaze iminsi haravugwa urugamba rukomakomeye cyane nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo tugaruka ku rugamba rubera nga muri Kongo ntitubura kugaruka ku ngabo z'igihugu cacu c'u Burundi zararungitswe nga muri ibyo bice muri rusange, cyane cyane iziri muri Kivu y'Amajyaruguru aho ziri mu bikorwa byo guhangana no kugwanya uyu mwari wa M23. Haramaze iminsi haribonekeza ingwano, nubwo ari ingwano zamaganiwe kure n'ibihugu bigiye bitandukanye n'imiryango igiye itandukanye. Amakuru yihuta adafise ivumbi arakomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwariko ibintu bikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibintu bikomeje kugenda biratangazwa by'umwariko bitandukanye n'ukuri. Ku ruhande rw'u Burundi biravuga ko atangabo ziriko zirapfa, ariko kandi ku rundi ruhande biravuga ko urugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda ruratuma abantu barakomeza kugenda barahatakariza ubuzima. Abantu bongeye kugaruka ku ngabo z'abarundi mu gihe M23 yongeye kwigarurira kimwe mu bibuga by'indege bito bito bya Pinga n'ibirombe bya zahabu muri teritwari ya Warikare.
umuhari wa NDC ndumwe rero uyobogwa na Generali Shimlai watangaje ko watakaje ikibuga cy'indege cya Pinga n'uduce twa Malema Minjenje dukize rero ku mabuye y'agaciro. Umuyobozi w'uyu muhari by'umwariko yarabwiye umumenyesha makuru wacu ko by'umwariko hamaze imisarabera urugamba rukomakomeye cyane ku buryo by'umwariko abagwanyi ba M23 rero bo bambuye uduce twa Minjenje Marema n'ikibuga cy'indege cya Pinga nk'uko amakuru yama aradushikira. Nk'uko amakuru akomeza kugendera dushikira, Generali Mwisha Ashimlayi yarahamije ayo makuru avuga ko abanyagihugu batuye muri ibyo bice bahungiye mu bitaro bya Pinga ndetse no mu nsengero. Umuyobozi wa societe civile muri ako gace Bwana Abaringene yarabwiye abamenyesha makuru ko ituze rikomeje kugaruka mu bice biriko biragenzurwa n'umuhari wa M23. Agace ka Pinga karabarizwa muri grupuma ya Ihana by'umwariko no mu bice bya Wanyanga territoire ya Warikare, akaba ari agace rero gakize ku mabuye y'agaciro gatuwe cyane cyane n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abanyanga nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero biravuga ko by'umwariko Pinga yose iri mu kaga cyangwa se by'umwariko ku ruhande rwa leta ya Kongo barafite ubwoba bw'uko ishobora kuza kwigarurirwa n'uyu muhari wa M23 mu gihe avuga ko urugamba rugikomeye ndetse urugamba rugikomeje nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Benshi baravuga ko uyu muhari wa M23 uri kurakoza imitwe y'intoki kuri Pinga yose kugira ngo ibashe kuba yobasha kuba yo higarurira yose. Uyu muhari wa M23 by'umwariko guhera kuwa mbere kwigenekerezo rya 28 ukwakira nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira by'umwariko imigwano yarakomeje ku buryo bukomakomeye cyane by'umwariko ku buryo isaha n'isaha rero by'umwariko iyi Pinga yose ishobora kuza kwigarurirwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira nuko iyi Pinga isanzwe irafatwa nk'ibirindiro bikomakomeye cyane by'umuhari witwaje ibirwanisho wa NDC uyoborwa na Generali Shimilayi Mwisa, akaba kandi ari nawe uyobora ihuriro ry'imitwe y'abazarendo. Aka gace karasanzwe kabamo rero ikibuga cy'indege nto by'umwariko ni nako kabereyemo nyine inama yatangirijwemo rero ubufatanye ndetse n'ingamba zo guhuza imihari yitwaje ibigwanisho igwanya M23 bwaremye rero abazarendo muri Gicurasi 2022 nk'uko amakuru aradushikira. Ni inama yitabiriwe n'inyeshamba nkuru by'umwariko n'abofisiye ba gisirikare cya LDC. M23 rero yegereye Pinga mu nyuma y'imigwano yaramutse by'umwariko yisakiranya n'ihuriro ry'ingabo za leta ya guverinoma by'umwariko ngaha muri Kongo. Kugeza kuwa mbere rero M23 yari ahitwa Katobi mu birometero bibarirwa muri 2 uvuye ngaho Pinga. Amasoko yacu akomeza kugenda aradushikiriza amakuru ari muri Warikare aravuga kandi ko M23 kuri uyu wa kabiri yigaruriye akandi gace kegereye Pinga kitwa Bushimo, ibyatumye Pinga isa niyagoswe yose nk'uko amakuru y'amaradushikira. Aka gace kari mu nzira azo gufatwa by'umwariko mu cyumweru giheze nabwo rero M23 yigaruriye utundi duce dutandukanye two muri teritwari ya Warikare turimo rero aka Kalwembe garereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye ngaha muri Pinga. Biravuga ko uru rugamba rwarwo rukomeje kugenda ruratwara ubuzima bw'abatari bakeya cyane by'umwariko ingabo zisanzwe zirarwana ku buryo bukomakomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko ku ruhande rw'ingabo z'abarundi ndetse n'abazarendo aribo bantu ba mbere bakomeje kugenda baratakariza ubuzima bwa muri ino ndwano nk'uko amakuru yama aradushikira. Nubwo Burundi butagira icyo butangaza by'umwariko biravuga ko abarundi bakomeje kugenda baratikira ndetse n'abazarendo mu gihe ingabo za FARDC zisanzwe ziriko zirabata ku rugamba zigahunga nk'uko amakuru yama aradushikira.
kugeza ubu ngubu kandi by'umwihariko abantu benshi barakomeza kugenda bamagana uru rugamba ndetse n'izingwano mu gihe by'umwihariko umuhuza uhuza u Rwanda ndetse na Congo bwana Perezida Joel Lorenzo arongoye igihugu cya Angola aherutse gusaba yuko iyi migwano ishobora kuba yohagarara agakomeza kubahirizwa agahenge nk'uko biriko biradushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Reka mbabwire yuko kandi ubu ngubu biravuga ko MONUSCO iriko irakorera ubutasi umuhari wa FDLR mu nyuma y'uko FDLR iri mu kaga komakomeye cyane kuko ishobora kuza kugabwaho ibitero biremereye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canga aratugera muri rusange. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo umuhari wa M23 ryongeye gushinza ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kugarukana amahoro n'umutekano muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo MONUSCO gukorana n'abarimo FDLR. FDLR ni umuhari by'umwihariko n'umwe mu mihari igize ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo zimaze igihe rero zirarwanya umuhari wa M23 impande zombi. Kuri ubu rero ziramaze icyumweru kirenga rero zirwanira muri teritwari ya Walikale abanyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zimaze icyumweru kirenga rero zigarurira uduce tugiye dutandukanye nk'uko amakuru yama aratugeraho. AFC ku ruhande rwayo by'umwihariko iravuga ko ihuriro ry'ingabo za leta FARDC by'umwe za leta ya Congo FARDC harimo na FDLR SADC ingabo z'abarundi abacancuro b'abazungu abazarendo ari ryo rikomeje kugaba ibitero mu duce dutuwe cyane zikoresheje imbunda ziremereye cyane ku buryo rero hari n'abakomereka abandi by'umwihariko bagapfa nk'uko amakuru yama aradushikira. Iri huriro kandi by'umwihariko rivuga ko MONUSCO irimo guha ziriya ngabo zirimo FDLR ubufasha mu bigendanye n'ubutasi. Baragize bati MONUSCO irakomeje kugira uruhara mu makimbirane, iri kugira uruhare by'umwihariko rutaziguye mu migwano biciye mu gutanga ubutasi murimo rero guha ingabo ziri rero mu ihuriro amakuru rero yaho ingabo za M23 ziri ikoresheje drone zayo. Ni amakuru AFC kandi ivuga ko by'umwihariko afasha ingabo za leta kwica ndetse no kuvana abanyekongo mu byabo. AFC kandi yaranatangaje amazina y'abantu byibura by'umwihariko 7 ingabo za leta ya Congo zishe cyangwa se zigashimuta kuva mu mpera za Nzeri uyu mwaka, ndetse by'umwihariko ni nk'ababarirwa muri 50 ndetse by'umwihariko hakaba hari n'inka nyinshi zagiye ziribwa. Iri huriro ryorongeye gushimangira ko rero by'umwihariko ritazahwema kurinda abanyagihugu b'abasivile ndetse n'ibyabo gusa. Wongera kwibutsa umuryango mpuzamakungu ko ukeneye imishyikirano na leta y'i Kinshasa mu rwego rwo gukemura amakimbirane bifitanye cyangwa se bafitanye. Kugeza kwa mbere rero imigwano hagati ya M23 n'ingabo za leta yarimo rero ijya imbere hafi y'agace ka Pinga ko muri teritwari ya Walikale. M23 irakomeje kugerageza kwigarurira icyo gice cyose. Biravuga ko kandi iki gice kirimo ikibuga cy'indege ntoya by'umwihariko nacyo kiri mu byago bikomakomeye cyane aho gishobora kuza kwigarurirwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu muhari wa M23 kandi urakomeje kugenda ukora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko ubashe kuba wakwigarurira ibice bigiye bitandukanye, ariko gushika ubu ngubu abatari bakeya barashimangira ko n'ubundi amaherezo ari uko ibyo bice baraza kugenda babyigarurira. Ingabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo rero zirakomeje kugenda ziburayo zicira nayo zimira mu nyuma y'uko rero zikomeje kugenda ziratakaza ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero ibikomeje kugenda biratangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda biradushikira biragaragaza ko urugamba rugikomeye ndetse rugikomeje kugenda rurafata indi ntera muri rusange. Kugeza ubu ngubu kandi munyemere tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza ngaha mu burasirazuba bwo hagati nk'uko naho urugamba rukomeje kugenda rurakomera. Irani yaramaze gutangaza ko yiteguye kwihorera mu buryo bukomeye cyane, ndetse amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko Irani ishobora kuzofatanya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye birimo by'umwihariko nk'Uburusiya, mu gihe Uburusiya busanzwe bufise by'umwihariko akaryo ko kugura intwaro ziremereye cyane basanzwe barakura muri biriya bice nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni Uburusiya kugeza magingo ya ngaya bivugwa ko by'umwihariko bukomeje kugenda buratakaza abasoda benshi nk'uko amakuru yama
yama aradushikira ndetse hari imibare ya NATO ikomeza kugenda ishimangira ndetse iranagaragaza neza yuko by'umwihariko abarusiya bamaze gutakariza ubuzima bwabo ari benshi muri runo rugamba rumaze igihe kirekire cyane. N'urugamba impande zombi zikomeje kugenda zigaragaza ko bakomeje kugorwa no kubona abitabira urugamba mu gihe ata muntu n'umwe agikeneye cyangwa se agishaka kwinjira ku rugamba nk'uko amakuru yama aradushikira. Abasirikare bashika ku bihumbi amajana 600 by'umwihariko b'Uburusiya baramaze gupfira mu ngwano nk'uko amakuru yama aradushikira. Umunyamabanga mukuru rero mushya wa NATO Mark Rutte yaremeje iyoherezwa by'umwihariko ry'ingabo za Korea ya ruguru mu Burusiya kandi avuga ko bigaragaza kwiyongera gukomeye cyane kw'amakimbirane. Rutte by'umwihariko yaravuze ko kandi ingabo z'Uburusiya zirenga amajana 600 zishwe cyangwa zigakomerekera mu ngwano ya Putin mu ntambara ya Putin. Hagati aho ngaho kandi perezida wa Korea y'Epfo Yoo Suk Yeol yarabwiye perezida wa komisiyo y'Uburaya by'umwihariko ko rero uruhare rwa Korea ya ruguru mu rugamba rushobora kubamo rero vuba kurusha uko rero byari byitezwe. Kuri uyu wa kabiri ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2024 ndetse minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Korea ya ruguru Choi Son-hui ari mu nzira yerekeza i Moscow nk'uko rero by'umwihariko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya leta nk'uko n'abayobozi b'Uburusiya nabo bakomeje kugenda barabigarukaho. Uru ni urugendo rero rwe rwa kabiri mu Burusiya mu byumweru bitatu bishize kandi ruje mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera ku ruhande rw'abari muri ingwano cyane cyane abari Moscow ndetse hagati y'intambara irahuza Moscow ndetse na Ukraine. Ku ruhande rwa Ukraine bavuga ko bazakomeza kugaba ibitero bikomeye cyane kugira ngo babashe kwirwanaho ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ko by'umwihariko bazakomeza kugaba ibitero mu bice bya Kursk. Akarere ka Kursk rero karakomeje kugenda kibasirwa n'ibitero guhera mu mezi make yashize aho ingabo zidasanzwe za Ukraine zinjiye muri ako gace maze zigatangura kugabayo ibitero bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu urugamba rurakomeye ndetse rurakomeje, ariko kandi inzego zibijejwe biravuga ko zigiye gutangiza ibice bigiye bitandukanye, cyane cyane ibice bigendanye n'ibiganiro kugira ngo amahoro n'ituze abashe kuba yogaruka muri ibi bice byose. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi ibikomeje kugenda biravugwa. Mwese tubashimire ko mubana natwe mu makuru n'ibiganiro, abatwumviriza hanga kuri Burundi News TV. Twongere gusubira mu masaha ari imbere.